Okay, yes. Ndabaramutse ndabipfuriza amahoro y'Imana n'abantu. Maze yongereka amagara meza n'amafaranga ni Omdi Shanjima wa muhungu wanyu. Yes. Ndabwire ko kuri Agaciro Media ari shuri ni kibanza ciza wigira ku bavoma ibanga ryo gutera imbere. Ni kibanza wigiramo wigira ku bagize réussite mu byo bagerageje gukora. Ni kibanza kandi no kugira ko kwe gufata nk'ishure ahantu za kwigira gutegura kazoza kawe ukigira ku babishoboye. Aba rero babishoboye no beza bakatwigisha no kubwira ko wagize amahigwe kuba watumbereje kuri Agaciro Media ugafata kanya ukiga. Uyu munsi bagenze 2024-25 unango z'umwaka nigihe nakaryo keza kuko inyigisho wumva no kuri urafite umwanya ukuzishira mu ngiro ku buryo tuzoshika December uvise amashimwe menshi. Uyu mwaka ndakwifurije ko ukubera umugisha muzo kubera umugisha kubera ko nawe wawushizemwo agatege. Ndakwifurije kuba mu bikogwa mu migambi ibidukora byukuri ukwiye gucubishira mu ngiro. Jezi niwe yavuze ngo abigisha bamubwiye ati turaherewe ko twumva ibi atahubwo muzo bamuhiriwe cyane mwabishira mu ngiro. Rero namwe muzo bamuhiriwe cyane nimwashira mu ngiro ibi mwumva. Uyu munsi ndi mu Ruziba hano mu gisagara ca Bujumbura. Ahantu murabona ahantu ndi ni mu murima urimo ibintu bitari biki. Ni kwa Vitali Niyongabo. Sanzwe umukunzi wacu wa kera, umukunzi w'ikinyamakuru Agaciro Media. Nukuri uyu munsi nibagiye kutwigisha benshi mama muvuga ngo byanka ko mukora ibi nibi kubera udu parcelle duto. Oya, wavuga toya ico nico kubuza reka tumwumviriza. Ya Monsieur Vitali tugwikaze kuri Agaciro Media. Eko murakoze cyane. Ya ngira ngo twahirukana igihe kinini ariko kuva aho twaheruka ngaha twaragendeye abandi barimyi batandukanye mu burere bwinshi bw'igihugu. Iyo muri ko muraraba namwe abandi barimyi mubona gute? Eko iyo turi abandi barimyi tabona bageze ahantu nyene bateye imbere cyane. Eko hariho ibiganiro mukunda gukora turabiraba ku Agaciro Media. Tukabona ko hari abarimyi kweri bageze ahantu. Eko tukabona ko hariho abantu vraiment bageze kure cyane mu burimyi ngaha mu Burundi. Burya Agaciro Media kataraza ntitwamenye yuko birakoreka mugabo ubu turabona neza ko hari abarimyi babishoboye kandi bari ku kivi. Ivyo rero batumana natwe tugira intege nyinshi cyane mu byo turiko turakora bikora natwe byo twatanguye. Eko mu gisata c'uburimyi hacari ibibazo byinshi aho abantu bidoga bati ibintu ntibihagije mu burimyi. Abarundi benshi barakosoma narigiye kubona benshi baba bafite indoto zo kuja mu miji aho naho batarima baradandaza gusa mugabo abagwiza umwimbu ni baki. Ibi kuri wewe nk'umurimyi nta makingo ubona ko biteye uburyo ejo ahubwo tuzoba tugeze habi? Ego urakoze cyane bo kuri jewe ndabibona aho abantu usanga igikorwa cyo kurima umenga mbere benshi kamenga ntibagomba no kubikora. Kamenga nije abantu nyene bari mama bacu ba ruguru ku muri bo badafite ikindi bashoboye. Badafite ikindi bashoboye kurima n'ibyo umuntu mutoye umukene. Ariko nibaza ko bohindura ivyiyumviro kuko ikinjana tugezemwo no kuvuga ngo uburimyi ni kintu ca mbere bitanga amafaranga kandi gatuma n'umuntu yihaza kuko umuntu ashobora gutunga ataronka ivyo kurya bimuhagije. Yego kuvuga ngo umuntu kugira ngo atere intambwe nuko abanza kuronka ivyo kurya hanyuma rero akabandanya n'iyindi migambi kurikira muga yabanje kuronka ivyo kurya vyibanze. Wewe jewe numvise umengo urazi ko kuri Agaciro Media dusangiza abantu ivyigwa bitandukanye ahanini ni ivyiyumviro dusangizanya n'abandi ivyiyumviro ndema butunzi. Wewe uyu munsi tuje kugira ngo dusangize kino cigwa ahanini ku bantu bavuga ngo barafite du parcelle dutoya nibobaho. We nawe ngo ico waragitoreye umuta ahubwo bigenda gute? Ego urakoze cyane muri make ibintu ubwa mbere bihera mu mutwe. Umuntu agahindura ivyiyumviro akamenya icyo ashaka gukora. Muri make mu Burundi abantu bavuga ko badafise amatongo.
mugabo jewe ndabona yuko abarundi bafise amatongo ahubwo nibaza ko bananira kuyaexploita ubwo buhinga bwo kuyaexploita kugira ngo watange umwimbu usagutse umeze neza nibaza ko ariho bibananirira sino abarundi bari n'amatongo ko je nakubwiye ko ndiba muri are zibiri yego kandi ukabeshaho umuryango izo are zibiri rero ndabeshaho umuryango nibaza mwabibonye mu gihe ari umuntu afise hegitari zitanu ahubwo abone ko ari gatoya cyane hariyo umuntu afise hegitari zitanu na 10 ubona ashaka nka ruguru mwagira ngo ntatonga afise cangwe ugasanga n'uho afise arakenye yego nivyo birabaho ugasanga uhafise ntashoboye kuhakorera yego rero twari kibazo bati none wowe uba ahantu hatoya kandi ukahakoresha yego nako ndavuga ati mu Burundi amatongo turi nayo kandi amatongo aramera mu Burundi ahubwo hakeneye ubuhinga kugira ngo aya matongo tuyarime hanyuma rero atange umusaruro atange ibifungurwa hama abantu babeho neza mukamuvuze gutyo amatongo y'u Burundi aramera yego vyama vyavuzwe ariko abarundi ntibasiba kurima none ko bataronka umwimbo uhagije hari umuntu amaze imyaka ishika 30 arima mugatanga mwimbo arigira ashira mu nzu ni kimwe navuga mu bisanzwe ari abarundi barima babigize nk'umugenzo ugasanga aragiye kurima mugabo ntashobora no gukurikirana neza umurima wiwe ugasanga yagiye kurima ugasanga ntiyanatabiye ntiyashizemo ajya amase y'umwavu canke yangere rero ugasanga bikora nk'umugendo nka kiritire nagiye umwaka watanguye ashira mu ivu gusa ashira mu ivu umwaka watanguye imvura yagoye ndagiye kurima muri make ni gihe cyo kurima ni gihe cyo kurima nkarima nk'abandi nivyo rero benshi usanga babayemo yego mugabo kurima birigwa umurimo karaba ingene urimye ukawukurikirana kugeza were ego je ngaha wabonye ndi mu bitegwa vyinshi kandi nakubwiye yuko ku mwaka ku kwezi mba mfise ibintu nejeje ku kwezi mu kantu gatoya nkaka hari muri zare zibiri mu kantu gato nkako yego cyane kandi bikagenda neza nta gitegwa na kimwe kizinga ikindi none cubigenza gute ubwo buhinga nibwo rero dushaka ko budusangiza urakoze cyane ni kuvuga ngaho oye urabona hari ukuntu ntera imyumbati nkatera n'amateke nkayaha distance nkapima ku buryo igitegwa cose kizokura kimeze neza kiro nk'ibikwiye byose azote ugirije n'umuco urabize ko itegwa keneye umuco byose bikaboneka kandi byose bigatanga umusaruro mwiza rero ni kiwa kiramvuriye ni kiwa kirekire ko nabivuze cyagihe yego duherukana kuvuga ngo ahoye ni kiwa kinini cyane ntushobora gutanga umunsi umwe ngo bikure mugabo ikintu nobwira abantu nuko hariho ubwa mbere banza gategura ahantu utera ibi kategura neza kwategura doke bose batera aho barimye iyindi nteguro yiyongereye mu kurima niyi urakoze cyane urahategura ukaharima neza bivaye n'ingene isi imeze abantu benshi usanga barima hejuru ugasanga bateye ibiterwa hejuru rero ugasanga hasi ibiterwa ntibitse urabona hari ibiterwa bisaba yuko imizi yavyo ishika hasi mu kuguru kugira ngo ize kugira gute fate nk'akaro nk'imyumbati imyumbati ushobora kuyitera nk'ibihaza aho n'ibigori abise santimetero ubiterako kugira ngo bishobore kumera okay urakoze cyane ugasanga rero ruguru ibigori bapfuye gutera ugasanga babiteye hasi bahise ivugisha fize kivugishi rero ibigori ntibishobora kumera benshi basanga abantu ntivyameze baduhaye imbuto itamera kumbe ibigori caraduze ivuri kibana gishi caraduze ivuri bagishi rero niyoye ni intambamyi imwe ituma abantu batimbura neza ibigori okay rero ushobora gushiramo ivu rikeya ibigori ugashiramo ivu rikeya kugira ngo bishobore kumera n'ingoga rero abantu uci ubishira hejuru hafi udashize kivugishi naho iyo cakuze kiba kirekire haje umuyaga niho ucugihendura urakoze cyane bisanzwe nta vugisha ushirako mugabo hageze kubagara hageze kubagara ucuvyegereza ivu uragishigikira n'igifu urashikira n'ivu mugabo ntugishira ku metero zo hasi cyane kize hasi cyane ntibimera aho nakare kukigori urumva rero n'umwumbati nawo ntushaka kuwutera nk'ibigori
oya umwumbati araho bisaba yuko ushobora kugira gute ushobora kwimba ikinogo bivaye n'ahantu isi igumye ahantu isi igumye urimba ikinogo muga nk'ahantu isi yoroshe ahantu nda kwimba ikinogo kubera imizi igenda neza yego wagiye urabibona ingene nagenda bikora hanyuma hejuru nyene hariho amasantimetero upima kugira ngo igiterwa kimere neza yego nk'ubu jewe no munsi ari njema nabashaka ko twibanda ku igiterwa c'umwumbati yego igiterwa c'umwumbati gikunze kuboneka hariya mu ntara za Kirimiro ngira ngo n'umuyenzi za Gitega Ngozi Kayanza kuriyo aha turi Bujumbura ahantu hashushe hari umwumbati none ubantu ari hose umwumbati ubahana ariho hose ubu no umugambi batera haba yego umugambi batera haba mbere ndiko ntura kwima mu mugamba ko ntihasigaye amatongo mugabo uraraba ibiterwa ujanyeyo ujya hariho ibiterwa bishobora gukunda mu ntara y'umugamba n'ibiterwa bishobora gukunda mu ntara zishushe na za Kumoso ibintu bene ivyo yego ona nko mu mugamba hakanye dufate nko mwijenda mwijenda hariya za n'akarere ka Bururi kose karakara za Bururi hariya nshobora gushiraho imyumbati nk'iyiturima ngaha hariya imyumbati iramoko menshi yego imyumbati iramoko menshi hari ibiterwa bakunda gutera vyaje ku ntwaro ya Nyecubahiro mukuru w'igihugu yigende bavyita ngo n'ibipita aha benshi baca bavyumva rero ivyo biterwa kenshi biraba ahantu hakanye ugiye kuraba mu ntara za ruguru nivyo barima cane kandi barimba imyumbati minini rero navuze nti je ndavye ngenda yirima hamwe noshika nayo ubu buhinga bya biterwa nanje ndimva kujya haye nogira umusaruro komeye cyane kandi we ni ya myumbati menyerewe ya kera intuze ikirundi yego bayibonye aharimo imyumbati hari imyumbati isa itukura hariho n'indi yera wagiye urabibona aho nakweretse je ni imyumbati y'ikirundi nta grefaje nkoresha imyumbati y'ikirundi isanzwe none bo ari umwumbati usanzwe nca niyumvira ukuntu wewe wawuteye ukaronka umwimu nk'uyu ko hari n'ivyo mbona babiriko ibiterwa byinshi nako ivyimburwa byinshi yohamye ko imyumbati myinshi kandi minini ukiwutera watubwiye turategura ivu donc aho ukarima neza ugategura ko muri umwavu hari umwumbati barawutera mu mwavu ego umwumbati bashira mu mwavu mugabo ushira mu mwavu nyene bivanye n'ahantu ngene hameze ari ahantu hari azote nyinshi urumva ushize mu mwavu umwumbati agitomera neza cyane kuvuga umwumbati urakeneye azote urakeneye fosforo urakeneye indi vyunyunyu nyene none nk'umwene gihugu ivyo nayo materi mataza kuyatahura canke ivyo vyunyunyu biza gukenerwa wabona ivu gusa we wabona ivu nico bituma hakeneye inyigisho bituma hakeneye inyigisho tukashikariya ku bene gihugu tukabibigisha tukabereka ushaka gukoresha imvugo yoroshe nk'ivu ricanze umusenyi ahasha byumva n'ingoga ivu nk'ivu risanga ritukura canke ivu ry'inombe aho aravyumva n'ingoga tutakoresheje ayo materi umenyene twize mu ishuri okay rero ni bisaba rero kwigishwa ibintu beneje kugira none umwumbati wame munini nk'ubu je nga nabonye itandukaniro ngira ngo y'imyumbati iri wawe n'ahandi imyumbati wawe mbona atavuye ntibasoromye ko isombe mugahani murabona bazisoroma yego we kubire kutazisoroma urakoze cyane kibazo cyiza cyane kuvuga ngo kugira ngo wimbure burya giterwa urumurimye umeze nk'umundagiteri kugira umundagiteri abadagiteri bakora neza bakurikirana ubuzima bw'umurwayi nawe urumurimye uri dogiteri ku giterwa nukuvuga gutegura kigiterwa hakabaho gupompa n'ibindi byinshi ukoreye igiterwa kugeza cere rero jewe aho imyumbati hari ukuntu usanga abantu imyumbati bayisoroma isombe bakayivunagura ugasanga hageze mu gihe cyo muci bafashe irya myumbati bagiye baravunagura imitwe niba waravye irya giterwa bafotoye hajya ku mababi urabona ko gisa neza kurya gisa neza hejuru niko no munsi kiba kimeze neza rero babene gihugu nakubwira hagera muci imbate bacha bayivunagura gasanga ariko basomye isombe bavunagura muga twege nto somye isombe twakujya kwibiharage
twahakuya k'ibiharage babiri rimwe imitwe igasigara naho nyene tukaba abantu twibabaze none isombe ntibamura ari amababi akibomvyeyo hejuru nyene hafi y'umutwe wamura amababi akibomvye mugabo urasigaza nk'amababi nk'atatu aja tuyo ku mutwe ntayo waha kuko ikintu cyose kivunitse umutwe kiba gipfuye okay ikintu cyose kivunitse umutwe kiba gipfuye niko bimeze rero mbiye no kuvunira akagoha abantu baha amasombe no kuri je mu mwayi wanje sinkunda abantu banyari isombe tutavuganye kubera usanga bariko barayonona wa mwimbu wabona bigatuma utagira gute utaboneka bisaba rero ko imirima batayigira gute batayaha isombe kugira ngo uronke wa musaro n'ugiye kwa isombe none ko isombe zikenewe zisha ziboneka gute nako nyine tuzaha twahabi babiri rimwe ntituvuna nk'akarorero hari nk'usanga apfunye nk'inze umutwe w'umwumbati igiteba cyo kitakibura uko kiduga imbati iri munsi yamutishesha basanga bigeze nabi okay je numvise ufise ubumenyi bungana gutya nkabamona ugerageza kwisuganya hato ufise uramutse rose hanini ngira byo bamateka yo ndose hanini nawe urabibona noneho niho nawe wabibonye aho twagiye turaca habuziki bo ikibuze novuga yuko ikibuze ni amatongo nyene ikintu nosaba abantu kandi hari abantu bavyumva kweri hari abantu bakunda ibikorwa bakunda umuntu ariko arakora ariko kipi abantu bafise amatongo yicaye baze kweri bayampe ndayarima mu bintu bijanye n'amaproje harabaho umuntu ubwoko bwishi bw'imitahi hari ubazanye ubumenyi hari n'ubazanye amafaranga kapitali bisanzwe hari n'ubazanye ikibanza bizokorerwamo ko muri byo bintu wewe urafise ubwo bumenyi hari unafise amatongo yicaye hari n'ubafise n'amafaranga yicaye abantu mwese murakeneraniye yego twese turakeneraniye tuje hamwe dukora ikintu kweri dufate nk'imbate tuyirime ibe myinshi hama tubaka amahinguriro yo kuyihingura nabonye mu higaniro twagiriraniye hari umuntu yagize commentaire yambwiye ngo none Gavitari ngo none ngo imbati tuyirimye ndibaza aca yiyumva gutunye nka gitari 4 cyangwa 5 gwisoko twayikura he ujya tumaze kuronka izo gitari 5 abarimye imbati mu twese tukaje hamwe kwanza hakaba no kumenyana mbiga abarimo imyumbati ni bande yego hakaba no kumenyana abatamenye neza tukabigisha tukabimbati myinshi mu Burundi nibaza ko twoca tuza turagira twokubaka ihinguriro ry'imyumbati kuri ico je ushize mu mwaka wa 2024 nakoze ikiganiro nerekana muri Cameroon ukuntu hariho igihe ca covid harabaye cranse donc cange ukugabanuka kwifarini y'ingano nyinshi ziba mu Rusiya n'iza Ukraine donc umunyakamerune aca byigiramo umugambi ati mbega hajya izo ngano zazavugira iki twazikuramo ifarini dukora imikate bitumbura ivyapati okay ngira ndime imyumbati zovamo ivyo nyene muri kino gihe arimbura nako ku munsi arahingura itoni zishika amajana 5 ni toni itoni amajana 5 ku munsi yego no kuvuga ko umuntu wese ari mu mwumbati yaciye aronka isoko ngaha mu Burundi nta n'umwico kinaraciyumvira amaburangeri yose akora ifarini akoresha ifarini ariko y'ingano kandi zitugora kuronka mu gihe umwumbati ngaho ushoboka eko urakoze cyane ku cyo cyumbi utanze wisanzwe n'ibindi byumviro dushaka gushigikiza ico yuvuze eko kuvuga ngo mu Burundi twebwe hamwe tworo nk'umwimbo mwinshi tukara imbati myinshi buje imbati tutwoshaka kuyitransforma mu ifarini cyo ni cyambere ibyo bisanzwe bibaho yego ibyo beshi barabizi ariko kandi ntibagere ko imyumbati tushaka gukuramo amido yego no kuvuga ngo ugiye kura ani mahinguriro usanga bakuramo ifarini bagashaka gukuramo na amido murazi ko ni poudre bakoresha mu industrie atandukanye yego kandi iyo poudre irazinje cyane sinzi ko ari twovuga ko ari nk'umwambiro ariko ndibaza baracuma yego rero amido mu myumbati harimo twenga hamwe tufise
tufise matiere premiere ukuvuga ngo twe nk'umwumbati harimo ibice 36 kugeza ku bice 70 vya mido. Okay. Ukuvuga rero ariko urabona abarundi bose ari sama industry baza kwigura hanze. Rero mu gihe rero twashoboye guproduce umwumbati neza. Abarimyi bose tukaja hamwe tukora imyumbati myinshi. Twayikuramo ifarine. Twakora amakeke, imyumbati kakavamwo ibitumbura, amakeke, imikate. Naya amido tukayironka. Kandi uyu munsi none je ku bantu bari baradukurikira no kuri ndabizi ko hariho benshi hari n'abahora banyandikira bati je ndafite itongo ringana gutya ubona no rikoze iki donc uyu munsi je nibaza yuko nakaryo keza kugira ngo kubishoboye bakurondere mu bikorane. Urakoze cyane nico nyene twokorana ntafise amatongo yicaye bariho. Hari usanga batari hafi bari mu bihura n'abarundi baragenda mu byinshi kandi barondeye abarundi bararonka abarundi n'abakozi barondeye bararonka rero usanga baguze nk'amatongo usanga amatongo aricaye rero twashobora kuyakoresha wanashaka bashira mu mutahe imitahe mito atari imitahe iremereye cyane kuko kuri imyumbati ibi byose abonye ngaha ntibisaba imitahe minini barashaka imitahe mito kubera ntushaka umuntu umutahe ndumwe hanyuma rero tugaheza tukagira gute tukabyaza umusaruro mu matongo n'umuntu abona yuko itongo ryiwe ritariko riratanga umusaruro neza yondondera tukagira gute tukaririma tukavugana tukaririma donke wa muntu ahorashira umutahe mu burimi mugabo ntiyimbure kandi yarashizemo umutahe yego umuntu nawe nyene unyishu yiwe yego jendi nyishu yiwe usanzwe twageje kuvugana n'abantu bari hirya no hino aho usanga bahimukira gasanga bise nk'amahiranga bamurimire urumva gatoca afata ibintu byose na wa mwanya babiharura mu mafaranga bigaca bituma bahomba ariko twebwe turakoresha umutahe muto ubaye nk'itongo tukaririma bihagenda neza ko jewe ukumbona ndashaka kuritere nkafata isuka nkarima yego mugara usanga urumva bagomba kurimira mu biro kurima si mu biro kurima ni agakoresha telefone yakoresha telefone ngo mwandimira hahantu umbeho nahameze gute oya kurimusha kuri tere niba arabakozi ushiramwe abakozi mugakorana kabakurikira kabinga n'ingene barima yego. Okay, je sinzi ko ngira ngo hari ico toba tutavuze ko cari ngombwa sino je ngira ngo tworageze kiganiro. Urakoze kandi gasigaye je nagamashimire ikiganiro twakoze. Hari abantu banyizeye baramahano kurima ni hato yego ariko sindahabagaye ni hato kandi naraharimye ndabona umusaruro nakuri nawe nyene barabizi burya zarize ibintu zikirize. Okay. Iziye ni yareze bizi wanje mugabo hariho n'ahandi turusangiye n'abandi nakuri rero novuga ati babandanye kunyizigira nzobakorera neza kugira ngo dukorane n'abandi bazi dukorane numva ko twoshaka ku bintu bikomeye twukubaka amahinguriro amwe yose y'imyumbati n'ibigori nyene n'ibintu byinshi bagana transformation nakubwira amido ntitusuza kuyigurira hanze burayi canke hirya no hino mugabo tukayikora mu Burundi nese amamashini gahori birashoboka kandi birashoboka gose na mashini. Okay, nuko rero ikindi kwari gushima ikindi naco nuko nukuvuga ngo rega n'abanyagihugu izi nyinshi bazikeneye yego nakubwiye yuko umunyagihugu ateye ibigori atereramwo intete zibiri caye zitatu ntarabi ingene ziguye watereramo uko nyene hama gacapfuka urumva zimeze ziri kumwe nishobora kuronka ihemero harakenewe n'inyigisho ku banyagihugu mugace ubwanjye ndumwe sindabishoboye ariko narakoze ndi kuri YouTube yanje ntiratera imbere mugabo bashobora nk'abafise abakoresha internet bashobora gukoresha internet bakaraba kuri YouTube yanje yitwa
Cassava Official. V ubuzima nyene. V ni V na I Yego. hama Cassava Official. Okay. Ndashaka ko hari inko bazoyibaha Yego. kugira ngo baze barabanyigisha afise internet. Numvise mu wundi bavuga ngo hari 4 million. Yego. Abantu afise internet rero ndabakeneye. Ndabakeneye baze kuri YouTube yanje bakureho inyigisho. Kugira ngo nabo kumbure babimenye abandi bavyigisha abandi. Hanyuma kuri bariya nabo badafise internet. Nabo nyene nega hakenewe inyigisho. Yego. Ujya nk'abarongozi badushigikiye. Tashaka gushaka kuri tere cyangwa umuntu wese abishoboye. Tashaka gushaka kuri tere. Akarere runaka. Abanyagihugu bakaza tukabigisha zino nyigisho. Kubera se bose bakoresha internet. Yego. Rero byari nk'ivyo. Kinda gushimye ko ngiye kugaruka. Nibaza ko ikindi gihe nzogutumako. Canke nawe kantumako. Aganira uravye aho ngeze. Urakoze cyane kandi ndagushimiye. Merci beaucoup. Ndagushimiye Monsieur Vital kuri bino vyumviro usangije abarundi n'abarundi kazi. Rero vuga nti uwafasha akanya. Je bazogaruka shima. Nama niko nayivuga. Umuntu azibagira gushima nagazi kanya. Ego tubasangiza ama opportunité ivyumviro ndema butunzi niko nabitoreza na by'ikirundi. Ibi ni ivyumviro nkabura bwenge ndema butunzi. Nuko tuzuhuze duhure mu biganiro by'ubutaha bari kumena Omni Changement. Bye bye.